mu gihugu c'Ububirigi hama hoho twari kumwe n'uwundi umwe kugira ashobore kumfasha kumenya ko sinzi kuhamenya hose ama-avenue kumenya amapano hari amapano je ntaba ndabona n'umunsi wa rimwe hari ikintu bambwiye ati nta mipaka bugi hari nta mipaka ihari uza kubimenya ubonye idarapo atahandagize cyangwa ubonye ikindi kintu gitangaje none ngaha cyo bwati hatwashitse ni mu gihugu kinaka nari nkene uwo muntu uraza aranyereka me kugira ngo nanje numve ko nyene nisanze hama twahereye mu Bubiligi hama tuja mu gihugu c'Uhollande tuva muri Hollande tuja mu gihugu ca Allemagne Ubudagi mu Kirundi hama tuva mu Budagi tuja muri Luxembourg nagahugu gato mugabo keza cyane gose kanyoheye cyane hama turaja mu Bufaransa hama turagaruka mu Bubiligi twakoresheje jewe namazeyo ukwezi kose mugabo iyo voyage yadutwaye indwi zibiri n'imisingira nk'itatu hama kuvye ni moto zari bimeze gutuma zisanzeyo mwarazikose muri imoto nara kubera bo yarasanzwe hamenyereye yarasanzwe akorera amatraje nkayo ni naco gituma namuhisemwo mu bandi bose twaragiye turakota imoto hariho amamezo kugira bakotesha imiduga hari amamezo akotesha amamoto presenta passeport yawe na permis y'u Burundi iremewe barayemera barafuse kategori ya moto bwati okay hama turakota par jour dukota iyo minsi yose tuzomarana iyo moto atari kabanga yarangaye imoto ku munsi twayikota ko hari hakora amayero yari amayero 113 ku munsi ibitoro urimenya ego cyabahari urugendo shamba barura kandi aho ayo mafaranga bivana n'ibirometero wavuze uzokora ku munsi hari ibirometero utarenza ku munsi nko ku munsi twabone bapatana ku munsi bapatana ku birometero bakapatana ku birometero kuko barafise système de contrôle y'ibirometero ku moto yabo kandi moto yaho witwara hose barabona hiri urababwira uti jewe nshaka kuja hana byayi nivyo kwinyavya basavye wowe ushobora kwinyavya kuko ukora numva bo bari nuko ukora ibyo bumvikanye yego ushobora kwizimya basha no kwizimya kuko bafite système ya contrôle yabo à distance rero ku munsi twagira ibirometero 350 ku munsi bishitse ukarenza ko hari akantu barenza ko nimba ari 70 uri ya 350 ukarenza ko nk'iyo 200 nta kibazo mugano ushobora gushikana amajana rero bavuze 350 umva contrat yabicinduka ayo mafaranga rero twayarishe bivanye n'ibirometero tuzogira ku munsi yes bakunze open mic muri Miss Patrick turi kumwe n'umuntu twaherukana muri no minsi aho yaramaze iminsi urugendo rutari ruke ariko aragira voyage akoresheje ubuhinga tutamenyereye ari bwo kunyonga imoto sinza ko imoto kumwe bakavuga mu Kirundi mbwa nibaza karokonye imoto guma ari moto ndakuramukije aho nabakumubonye ubunyene ushaka kwidonda kwabwira akazina muri rusange ndakuramukije nawe yitwa Ntakirutimana Eric Junior nkaba ndi umunyonzi w'imoto umunyonzi w'imoto twarakubonye wagize urugendo twujya munsi twakoze igane uvuye muri voyage utararuhuka byari bimeze gute hariya byagenze gute idonido muri rusange byagenze neza Imana yaramfashije byose bigenda neza nagize urugendo rurerure cyane naciye mu bihugu bine uretse Umurundi hama byose byagenze neza nta mvura yaguye sinanyereye sinatemvye no kuri byose byagenze neza byemeze neza cyane gose idonido kuko mu kugira voyage muri East Africa rero mugize voyage mu gihugu cy'u Burundi ariko mbere yaho niho tugiye tuganira rero gize voyage mu bihugu bya Europe byari ibihugu bingahe byabafashe urugendo rungana gute imisi ngana gute kugira ngo mushobore kugira voyage okay so inyuma gato urumva jewe ndagira nabitanguye mu mwaka uheze navuze nti ifoko nagura imbibe nkuko nawe kubwiye muri siheze ifoko nagura imbibe nkava mu Burundi nkarondera handi hanshura kuja nkakora n'ikintu nyene kitaba kimenyereye mu Burundi rero Imana irafasha mu mwaka uheze naragiriwe ibakwe ndaja mu Buraya bita Europe ngiye nyene kunyonga imoto nkuko nayonyonze ngaha muri Afrika y'ubuseruko ninjiye mu gihugu c'Ububirigi
hama hoho twari kumwe n'uwundi umwe kugira ashobore kumfasha kumenya ko sinzi kuhamenya hose ama-avenue kumenya amapano hari amapano je ntaba ndabona n'umunsi wa rimwe hari ikintu bambwiye ati nta mipaka bugiye hari nta mipaka ihari uza kubimenya ubonye idarapo atahandagize cyangwa ubonye ikindi kintu gitangaje none ngaha cyo bwati hatwashitse mu gihugu kinaka nari nkeneye uwo muntu uraza aranyereka me kugira ngo nanje numve ko nyene nisanze hama twahereye mu Bubiligi hama tuja mu gihugu cy'u Hollande tuva muri Hollande tuja mu gihugu ca Allemagne Ubudagi mu Kirundi hama tuva mu Budagi tuja muri Luxembourg nagahugu gato mugabo keza cyane gose kanyoheye cyane hama tuva n'imico imico kubera n'abantu batanu va gute n'abantu bugurutse gose mugabo n'abantu kandi badakunda abantu baza kuba mu gihugu cabo atarabaho niyo muco ngira bisangije ariko nagagukeza gose hama turaja mu Bufaransa hama turagaruka mu Bubiligi twakoresheje jewe namazeyo ukwezi kose mugabo iyo voyage yadutwaye indwi zibiri n'imisi ngira nk'itatu hama kukije ni moto zari meze gute mwazisanzeyo mwarazikose muri imoto nara kubera bo yarasanzwe hamenyereye yarasanzwe akoreye amatraje nkayo ni naco gituma namuhisemwo mu bandi bose twaragiye turakota imoto hariho amamezo kugira bakotesha imiduga hari amamezo akotesha amamoto presenta passeport yawe na permis y'u Burundi iremewe barayemera barafuse kategori ya moto bwati okay hama turakota par jour dukota iyo minsi yose tuzomarana iyo moto atari kabanga yarangaye imoto ku munsi twayikota ko hari hakora amayero yari amayero 113 ku munsi ibitoro urimenya ego cyabahari urugendo cyamba baharura kandi aho ayo mafaranga bivana n'ibirometero wavuze uzokora ku munsi hari ibirometero utarenza ku munsi nko ku munsi twabone bapatana ku munsi bapatana ku kilometero bakapatana ku birometero kuko rafise système de contrôle y'ibirometero ku moto yabo kandi moto yaho witwara hose barabona hiri urababwira uti jewe nshaka kuja hana byayi nivyo kwinyavya basavye wowe ushaka kwinyavya kuko ukora uko numva bo bari nuko ukora ibyo bumvikanye yego ushaka kwizimya basha no kwizimya kuko bafite système ya contrôle yabo à distance rero ku munsi twagira ibirometero 350 ku munsi bishitse ukarenza ko hari akantu barenza ko nimba ari 70 uriya 350 ukarenza ko nk'iyo 200 nta kibazo mugano ushobora gushikana amajana rero bavuza 350 umva contrat yabicinduka ayo mafaranga rero twayarishe bivanye n'ibirometero tuzogira ku munsi so niki wungukiye muri iyo voyage wari kurakora muri rusange ibintu bitanga watubwiye igihugu kimwe wasanze badakunda barakunda mbwa ntibakunda abantu baza kwa mu gihe cyabo ibindi bihugu wagenzi wabonye hari hameze gute bakwakira gute uburaro canke ikindi kintu n'amahanga muri rusangi uburaya bwose burasa ko je nari umushitsi nta byinshi nashobora kubona bya cyane kubera yari umwanya muto ugasanga ndahara ijoro rimwe turabandanije ico nungutse ahanini nko muri business n'abantu ba mbere bazi business bazi umukiriya icarico tari vya bindi batuma ugura utateza kugura kwe uravye nyina kwakiriye nyina kuvugisha nubwo utogura mugabo umenga je mari bazo ko ndagora nambaje kukijya nangahe nta kibazo yakira ipime ni sawa irakubereye akazane kakwereka urumva naho kantu nakungutse cyane hama ikindi nagiye muri periode idakanye gose mugabo je narakanye ariko ntibakanye hari nko mu kwa gatanu imbesa n'ukwiri yaheze ariko jewe mvuye Bujumbura ukaja hari je narumva nkanye mugabo byaranyigishije kubona abantu baho igene babayeho bakambwira ati iyo hakanye tuba tumeze uku abo iyo hashushe tuba tumeze uku ariko twebwe ngaho urazi ko byose ni bimwe hashushe hakanye twambara cyo kimwe uko dufise imbeho nkeya cyane kuri ico kintu cya clientele cyane cyane iwacu muri Afrika hari igihe uja gushorera umuntu ugasanga uramubaje ikintu n'icaka n'icya gatatu mu makana kwiyamiriza twe ntugura uri kuramba nikahe kantu kanyigisho ushaka guhereza abantu bacu muri Afrika ku kintu kijanye na clientele basokuru bari baravuze ngo umukiriya n'umukwe bakwiye gufata ku kantu bariye bazungu
ico kintu barakizi gose kandi n'abantu bafise umuco w'indero uravye ingene bakura ukibaza ngo nta ndero bazogira mugabo n'abantu bafise indero navuga ndundi kandi atari abarundi ya ndero twe twifuza bo barayifise kumenya ko umuntu mubonye ntushobora guhura n'umuntu twe ngaha iwacu urabona umuntu nakuramutse umutifu ntakuzi mugabo muhura muri koridoro canke atisa kugira bonjour canke kugira good morning ategerezwa areba kubaza ibintu birebire muga kameme ntashobora kurengana atakweretse ko ari umuntu rero aho kantu karakwiye natwe ko tukagira tukumva nyene ko iyo ubonye umuntu ifo kugira signe yerekana ko uhuye n'umuntu adahuye n'igikoko ku bantu badandaza barakwiye nyene kugira uwo muco wo kumenya umuntu ndashobora kuza kuraba muri shop yawe nkabona muri umwe ntabyo nkunze nkaja mu yindi shop nkabona ntabyo nkunze mwaca niyumvira ko bwa bundi imwe ya mbere niyo nosubira ninagaruka rero umenye ko nyene ngarutse gushasha ni nka mushasha ifo kunyakira ifo kuvugisha ifo kunyereka utabanje kumva ko ndiko ndakugora benshi umenga barabagoye abasanga ibereye ku matelefone ubu amatelefone niyagezweho ibereye kuri WhatsApp ibereye ku kindi kintu TikTok mugakibagira icyamuzanye jewe ndakuzana amafaranga nawe umpe iconje kurondera ni ikintu ciza wagize harabifuza harababonye kigenda baravuga ati turifuza ko natwe umunsi umwe tworonka abantu bakubara abacinzira bo bacinzira rujya rugendo giye wenyine East Africa mukigenda mujanye muri nka 10 mufite idarapo ryo Burundi mugagenda mujanye muri nk'abantu nka 200 mugiye gutembera Europe yose ico kintu muteye image gute kuri wewe uyibona gute muri rusange jewe ikintu nko kubivuze biraryoshe tugiye turi twesi turi abarundi tufite n'idarapo y'u Burundi twarigeze kubikora muri 2023 2023 ko hariho club ngaha y'abamoto rero ni club mugabo ujamwo ufise iyo moto utayifise urumva niyo axe turagenda gutemberera igihugu cy'u Rwanda baratwakira neza twagiye twambaye idarapo y'igihugu kandi abatubona babona ko ari club y'u Burundi ije kuramutsa club y'u Rwanda ico gihe imigenda ntiyari bwa mbere nabi byari kimeze neza twizere ko n'ubu bizosubira kugenda neza rero n'ubu dushobora kubikora mugabo birasaba imyiteguro birasaba ko moto yawe gashobora kuba iba buri sur ya moto ufise de birasaba uburyo kuko uburyo si club biguha uburyo ni wewe uburondera turaja hamwe tukavuga tuti tuzora ahantu hameze uko bizogenda uko hama ukavuga ati amahera akenewe naya hama ukayarondera rero kenshi usanga bitorohera abantu benshi nanje narabikoze ubu bwa kabiri ndagire iyo tour y'ivyo bihugu byose uko ari 5 nanje byantwaye uburyo byantwaye ibintu byinshi hama moto yanje irangira neza ntiyamaramaza irakunda ndagenda ndagaruka ntuburi sur ko nta muntu agenda avuga ngo icuma nyene numva ni icuma mugabo icuma ikintu ngombwa gapatike ndakubwira ikintu kimwe icuma moto yanje turaganira abantu batwara moto nibaza ko babizi moto oya n'abatwara imodoka barabizi moto yanje turaganira iyo mvyutse mu gatondo ndaraba ngene imeze nkaraba ko amavuta yavuye munsi nkaraba ko itatotse nkaraba ibintu byose nkama nkiyumvira ntifuko ndamavuta akakwiye ese igitoro kirakwiye hama nkayatsa nkumva ingene ihinda ko ndazi ingene isanzwe ihinda iyo ari akantu kahindutse direct ndavyumva hama ndayishura mekanisye nawe akampa conseil avuga ati moto igwaye iki n'igikoresha iragenda neza rero igihe urugendo rwose nagize twaraganira nayo nkuko tuganira imisi yose nkaraba ingene imeze nkaraba ingene yavyutse hama tiko turagenda nkumva ingene ihinda ego rero iyo utunze icuma uramenya ingene naco kiba kimeze kirahema kwa twe duhema kirafungura kwa twe dufungura bafise ivyo byuma barabizi bafise ibyo mumba ntabyo bashaka kumenya navuga ngo ubuzanye umugore wa kabiri mu nzu gukora consommation ni presque so ikiganiro ni open mic ni kahe kajambo bwira abakunzi cyane banyunge moto cyane abakunzi bawe tunatumirira cyane ko club yanyu
ibisabwa ukungene kugira ishobore gutera imbere twumvise ko bisabwa imoto mbwa turakeneye ko idarapo ry'u Burundi turiduza biciye ku moto. Ikintu ca mbere cyanyoheye muri turunwa narakoze nuko nahuye n'abantu batemera ko mvuye mu Burundi. Mugabo icyanyoheye nuko nambaye idarapo y'u Burundi. Cemeza imoto nari mfise yari yambaye plaque y'u Burundi. Ico cyari ca mbere kiza kumwemeza ko ndi umurundi. Icya kabiri nuko navuyeho bamenye yuko mu Burundi hari abantu bashoboye gukora ivyo abandi bose bari bakora bibaza ngo bishoboka. Ama ico nuko notumira abandi nabo abifuza kubikora uricara ukumva eske birasho muri wewe kuko umuntu wese aganira n'umutima wiwe eske muri je ndumva ndabishoboye kumva utego ndabishoboye ndabishoboye none hakenewe iki eske moto urayifise ishobora kugira izo ngendo zose yego ndayifise iyo yifise eske uburyo ndaburonka bushobora kukuvura ibyo nzokenera byose muri urugendo yego ndabifise iyo ufise ucugenda kandi iyo usohotse igihugu imisi yose nubwo atari igihugu kiba cantumye jewe nsohoka nk'umwene gihugu w'u Burundi agiye makungu. Rero ivyo nkora ibintu biza guhesha icubahiro igihugu canje nimba kuko hari igihugu nagiyemwo sanga amateka y'ibara nakora suko adahari nuko abajeje kuyakora batayakurikiza ariko jewe nakurikiza umurongo w'amategeko asanzwe nzi barabara. Rero nk'ivyo ni ikintu ko umbonye nciye muri Sansnik nambaye idarapo y'u Burundi hama akaba nk'umuntu afotora cumenga ni Burundi bwagize ayo makosa. Rero nagerageza kwevita ikintu cyose kibi jewe nokora cotuma giteza urubwa igihugu canje. Rero courage kubifuza kubikora narabatanguriye ikindi rero ushobora gusanga atari je nabikoze je ngosanga hari abandi babikoze muga batamenyekana ko ico gihe peut-être atama media yarahari mugabo jewe ndabikoze ndanamenyekanye. Rero bantu namwe mwifuza kubikora nukuri ni mu bikore je vous encourage bizogenda neza nukumenya ico ugiye gukora gusa ntugenda ngo uragiye gusa nukumenya ati ngiye gukora iki kubera iki ngiye kunguka iki ego so reka ndagushimire murakoze cyane.